mukenge dusangire ikiyago dusangire kagasato iryo niryo ragi ry'abasogokuru dukunda Uburundi n'igihugu ciza cane vuga neza Uburundi n'igihugu cahezagiwe Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi kandi nawe avuge neza igihugu cakwibarutse Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi kandi nawe yubahishe
gushimira Imana mushobora byose iyo yadashoboye kuturongora muri urwo rugendo rurerure kuko twaherukana kera kugira ngo mwari mudukumbuye twari dukumburanye rero ni urugendo wamaze iminsi itari mike kuko murumva ko nagenze mu burere butari buke. Ubwa mbere bwobwo nuko navuga yuko kuva nshinze amabanga yo kurongora abarundi ibihugu bibiri, igihugu cy'Ubushinwa n'igihugu cy'Uburusiya, sinari bwabigendere kandi muzi ko ari ibihugu dusanzwe dufitaniye ubucuti bukomeye cyane. Nicyo gituma rero izi ngendo ntizabaye ngufi kuko ibyo twayaga ntibyari bike. Ubwa mbere rero tuvuye ngaha i Burundi twagendeye igihugu cy'Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya rero turafitaniye imigenderanire itari ya vuba, haba mu by'ubutunzi, imibano n'ibya politiki, ndetse icyo gihugu navuga yuko ubu ariho bibonetse ko dushyitse ku ntambwe ikomeye, kuko amatwi ansumira ntitwari bwashyikiye urwego abakuru b'ibihugu bahura. Mwarabonye igihe bashyira urwego abashikiranganje b'imigenderanire bahura, uw'igihugu cy'u Burundi yaragiyeyo n'uwo mu Burusiya nyene araza. Ubu rero hari hageze urwego rw'abakuru b'ibihugu ko turabira hamwe ingene imigenderanire yacu yifashe. Rero tukaba twasanze imigenderanire y'igihugu cy'u Burusiya n'u Burundi yifashe neza, kandi twese tukabona yuko iri kwitera ije imbere. Ni imigenderanire ifatiye ahanini mu bijyanye n'iby'ubutunzi, ibijyanye n'iby'imibano ndetse n'imico kama. Ndabyibuka yuko mu Burundi harigeze kuba umugwi w'abavuzi b'ingoma wigeze kujayo mu mwaka w'1984. Mumva no ibyo mu mico kama birimwo. Rero twarabinezerewe ingene ibintu byifashe, ndetse turavuga ko tugiye rero gutsimbataza bikomeye, kuko muri iki gihe turimwo ni igihe hari amahinduka menshi mu isi. Ni igihe isi iguma ibona ibiyihanze bitari bike, haba mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, ibijyanye n'amahoro n'umutekano. Mukaba muzi yuko icyo gihugu ndetse gisanzwe gishamiranye n'igihugu cya Ukraine, ndetse ibindi bihugu byo mu burengero nabyo bigaca bishigikira igihugu cya Ukraine, n'u Burundi bukasabwa ahubwo ko nabwo bukwiye kugira aho buhengamiye. Ariko igihugu cy'u Burundi birazwi yuko atagihugu na kimwe duhengamira ko, twebwe dukeneye bose. Icatunejereje nuko aho abandi bavuga ibihugu nk'ibyo mu burengero biti muteza kudushigikira, wewe ntavuga ati mutegeza kudushigikira, avuga ati kiziba mutangwanya. Nicyo gituma tuyaga dushira hamwe. Rero ibintu twari twashatse gushimikira ko hariho iby'umutekano twarabiyaze, kandi yuko tugiye kubishira mu ngiro. Tukaba twiyumvira ko abashikiranganje babijeje bijanye n'amahoro n'umutekano bagiye kuzoca babikora ubu bwa vuba, kugira ngo dutsimbataze iyo migenderanire mu byo gufashanya mu bijanye n'amahoro n'umutekano. Haba mu buhinga, murazi turafiseyo n'ingabo, intwazangabo ziriko zitegurira kuba intwazangabo ziriko ziga hariya mu Burusiya. Twari dusanzwe turiko turakorana. Ikindi ni ibijanye n'amasoko ntanganguvu. Mu Burundi turafise ubutare busa n'uburiko budupfa kubusa, ubutare buzana amasoko ntanganguvu, ubutare bwa uranium. Rero ishirahamwe rya leta y'Uburusiya ryarasabye yuko twokorana kugira ngo turonke umuyaga nkubukuye muri iki gihugu cyacu. Nicyo gituma twaciye tugenda mu gisagara cya Leningrad, tugiye kuraba ingene uwo muyaga nkuba urondegwa, ingene ukogwa. Dusanga koko si bya bindi by'ibijandijandi. Twarabonye yuko hari abakora kuko batunzwe n'uwo muyaga nkuba nyene. Ni ikigo kinini cyane, twasanze ndetse kigaburira
Uburusiya bwose nta matara higera zima, amahinguriro arakora, ku buryo rero twasanze ngahi Burundi ico kigo kije ntitwosaba ikingana naco kuko Burundi ni butoyi, kandi ivyo bazokubaka bizodukwira ku buryo mbere tubona ko dushobora no guha umuyaga nkuba n'ibindi bihugu bibanyi. Rero baratwemereye ko ubu bwa vuba bagiye kuza kugira ngo dushire ku mukono ku masezerano ingene tuzokoresha ubwo butare kugira ngo butuzanire umuyaga nkuba ukwiye. Ndetse ubwo butare ntibukora mu vy'umuyaga nkuba gusa kuko harimwo n'ivy'ubuvuzi, bavuga bati tuzoca dukorera no mu vy'ubuvuzi kuko murazi yuko nk'ingwara za kase zivugwa nyene biciye muri ubwo buhinga, no mu burimyi natwe twaratangaye ko ntitwari tuzi yuko turi kugahiye kuko ubwo buhinga bwo gukoresha ubwo butare buzofasha mu bijanye n'amagara y'abantu no mu burimyi. Tuvuye ngaho twarasubiriye turagenda guhura n'indongozi bw'igihugu cy'Uburusiya kugira ngo badushikirize icese ca kigo kijejwe gusuzuma ingwara, laboratoire mobile. Ni laboratoire nziza cyane, twavuze tuti hamwe twavuga ngo mu mwaka wa 2040 ngo Burundi buzaba bugeze, bavuga ngo twaba dufise laboratoire. Ubu narabonye yuko bishoboka, ajya mvuga ntidukuye amaboko mu mpuzu, birashoboka yuko imbere y'umwaka wa 2040 Burundi buzaba bwamaze gutera imbere. Birashoboka kuko murumva nkaho turarose igikoresho gikomeye cyane, tuvuga tuti aho duca dushirako tuvivura tuti cya kindi kirabonetse, dusubira turondera n'ibindi tuza turashirako gushika aho tuzoshika. Rero baraduhaye iyo modoka irimwo ico kigo kivura gisuzuma ingwara, kiguma kizunguruka mu ntara zose. Twarange rero duca tuja mu nama yari yatujanye yindi, inama yahuza ibihugu vya Afrika n'igihugu c'Uburusiya. Nta kindi, abantu benshi barakunda kwibaza bati mbega bagiye gusaba, bagiye gusega. Ihe bambewe tuba tugiye kugira ngo tuje inama y'ingene ibihugu vya rutura vyokorana n'ibihugu bitaratera imbere bikiri mu nzira y'iterambere. Abandi bagacavuga ngo bahengamiye hariya, muga murazi yuko ibihugu vya Afrika byaragiye muri Amerika, biragenda i Buraya, byarahuye n'Uburusiya, byarahuye n'Uburusiya biduherukamwo, turahura n'Ubuyapani, turahura n'Ubushinwa, jaho bukera n'Ubuhindi. Ivyo bihugu biteye imbere mu ntumbero yo gukorana neza n'ibihugu bitaratera imbere, dutegeza kugira ibiganiro tukerekana ingene twokora. Iyo nama rero nayo yagenze neza kuko twaciye turonka n'akaryo ko guhura turi abarongoye amashyirahamwe y'uburere bwo muri Afrika. Rero nka twebwe mu Burundi dusabe turongoye ishyirahamwe rya Afrika buseruko, murumva yuko ni Burundi bwaca buserukira ivyo bihugu muri iyo nama, ikaba yagenze neza kandi tukaba tubona ko Uburusiya bugiye gukorana bimwe biboneka n'ibi bihugu vya Afrika. Twaravuganye ikindi, twavuganye n'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya ni bijanye no kudusahiriza mu burimyi. Baratwemereye yuko babicishije mu ishyirahamwe mpuzamakungu muri rya shyirahamwe PAM yuko bazoduha ifumbire y'ijya y'ikizungu amatoni ashaka kwijana. Tukaba ubo twasanze Uburusiya bwaramaze kwandikira ishyirahamwe mpuzamakungu n'Uburundi natwe twari twamaze kwandika. Ubu rero tugiye kwishyuza kugira ngo iyo fumbire idushikire vuba kuko ntibikiri muri nankana. Murumva yuko ubu twamaze kubishira mu ngiro. Tuvuye rero mu gihugu cy'Uburusiya twaciye tubandaniriza mu gihugu cy'Ubushinwa. Ico gihugu naho umukuru w'igihugu uretse yuko twari tumaze kuvugana biciye ku buhinga bwa telefone mu gihugu 2021 turaba imigabo n'imigambi mishasha inzego zitowe zizanye kugira ngo bazifate mu mugongo. Twaraganiriye yene twofashanya mugabo tukavugana ku matelefone.
ubu rero twarakubonana amaso mu yandi tuvyivuganire tubonana. Umukuru w'igihugu c'Ubushinwa n'umukuru w'igihugu afise ivyiyumviro nk'ivyo Barundi ndetse n'Abashinwa bafise ivyiyumviro nk'ivyo Barundi. Wihweje Abashinwa n'Abarusiya barafise ikintu bahurijeko n'Abarundi mu nyifato cyane cyane ingene bakirana, ingene usanga bafatana mu nda, barafise ibyo bahuriyeko. Rero umukuru w'igihugu c'Ubushinwa jewe ku bwanje nasanze umenga turahuza kuko arakunda ivy'uburimyi cyane n'ubworozi, kandi akaba ari umukuru w'igihugu nawe yakuza kuriye mu bantu bato bato bo mu burimyi n'ubworozi. Birumvikana ariko turiko tuyaga dushira hamwe, hama rero turavuga ibihanze isi tukabirabira hamwe kugira ngo twumve uko tuvyumva kumwe. Ubushinwa rero bukaba bufise n'imigambi myinshi biko buragira kugira ngo bushobore gufata mu mugongo ibihugu vya Afrika. Ni igihugu cerekana ko cavuye mu bukene, cari gikenye cyane, mugano ubu kubera ukwicisha bugufi baguma bavuga bati erega natwe turatera imbere ntiturashika aho dushaka. Rero iyo umuntu abona yuko namwebwe mwojana biroroshe cyane yo muri ko muraganira mukamuzi ko igihugu c'Ubushinwa dukorana rero muri vyinshi uburimwe n'ubworozi. Murazi ko hariho ikigo haje Gihanga tuguma dukoramwo ubushakashatsi mu bijanye n'ibiterwa vy'ibinyantete. Murazi yuko Ubushinwa haba mu buvuzi, haba mu bijanye n'amahoro n'umutekano, haba mu bijanye n'inyigisho mu mashuri cyane cyane amashuri y'ubuhinga. Ubushinwa dusanzwe turiko turakorana, none rero kwari ugushimangira ivyo turiko turakorana, kandi nabo bakemeza yuko bazoga bashigikiye Burundi cyane cyane. Bavuga bati hariho ivyihuta tubona iki kibuga c'indege gusubira kugisanura tukacagura, biri mu vyihuta. Twemeranije ibarabara ricangaha mu Kinama rikadugira mu Itenga rija kwibarabara riduga Igitega, rijya naryo riri mu vyihuta, ndetse n'ibindi vyihuta baradushikirije ibi bijaye n'uburimyi n'ubworozi. Abahinga bakaba baramaze gushika ngaha umugwi novuga kugira nka gatanu tuguma dukorana mu bijanye n'iterambere ry'uburimyi n'ubworozi. Duhejeje rero kuvugana naho nyene baradutembereje. Bwa mbere badutembereza mu ntara, ndababwira ko hari igihe bantembereje mu ntara y'Ubugaragwa ngo ndabe ingene natwe twokira. Ubu batujaye mu ntara isa n'Uburundi niko twobivuga, kuko ni intara y'imisozi, udusozi nk'uko kwi Burundi. Novuga nti nintaba ntize sinzomenya, kuko narabonye ingene usanga bafise amazu meza cyane kandi bari mu dutumba, bakagira utubarabara twiza, cyasanga ni twatubarabara iwacu twita ndamwombanye tujya tumaze kumera neza, abantu bakabako. Usanga uburimyi buri ukwabwo, imihaniro kwayo, kandi byose bikagenda neza. Aho hantu natanguye kwiga iyo ntara nsanga isa n'Uburundi. Abashinwa nabo bakaba basa n'Abarundi nyene no mu minyifato yabo. Tumaze rero iyo ntara kuyishikamwo neza tukayaga n'abayirongoye, nuko bagiye kutwereka ivyo bakora. Barafise ihinguriro rikomeye cyane rikora amamashini y'uburimyi, yaba mato yaba manini, aho bashitse ku rwego rw'amatracteur yigendera yo nyene bashobora kuyatuma akikoresha. Bapompa ibitegwa, abafise amashini ukoresha mu kubadika umuceri, bakora vyinshi cyane, amamashini meza. Bitwereka yuko koko bamaze gutera imbere mu bijanye n'ubuhinga bw'uburimyi n'ubworozi. Tuvuye kuraba amamashini twaciye tuja kuraba aho bakorera imbuto, naho imbuto cyane cyane zo muceri n'iz'ibigori, ibinyantete. Ikigo twavuga yuko kimeze nka kijya nyene bateruye bakazana Igihanga, naho nyene kiriho. Turaraba ingene vyifashe, ubwoko bw'umuceri baguma bahingura, babupima, baraba aho bushoboka, ubu ushobora gukenera amazi menshi canke make. Rero ico kigo cyatunezereje cyane kuko naco ni ikigo gisanzwe ciyemeza yuko kizoguma gikorana n'u Burundi. Hanyuma turaja kuraba n'ihinguriro rero rihingura amavuta avuye mu mbuto zitandukanye. Iryo hinguriro naryo twarabonye ko rikomeye, mbere bacu badusaba isoko bati mbe nta kuntu mwoza murashorera iwacu
ibyo duhingura mwaya mavuta. Ico gihe rero natwe muca mwumva yuko dukwiye kwimbura kuko turafise aho twoshorera kubahingura, ndetse tubasanze dufise ibyo bahingura barashobora no kuvuga bati ahubwo ko dufise aho twobishorera muri Afrika tugende kubikorera i Burundi. Erega niko bigenda, urabakwega mugabanza kubona yuko bishoboye. Aho rero baratwakire neza bajejwe intwaro, baradutembereza turaba ingene bateye imbere, turabona yuko twahafatira akarorero ko murumva ko yari intara ishusha n'u Burundi. Tuvuye rero duca turabandanya Shanghai, muga twabanje muri iyo ntara nyene niho habereye inkino z'isi yose z'abanonotsi bo mu mashuri ya kaminuza. Twebwe ngaha mu Burundi twararose abanonotsi bagiyeyo, ni iteka ridasanzwe ko hariho ibihugu bahamaga wabona bitagira n'umwe yaje, no kuvuga twe kuronka abajamwo mu nkino ni iteka. Twari twatumiwe rero kugira ngo dushigikire umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa muri izo nkino. Rero muri iyo ntara nyene ya Chengdu niyo yaciye iberamwo izo nkino. Zihejeje kugururwa tukabona n'umukuru w'igihugu tukaganira ku migenderanire ku bitandukanye, twaciye tuja Shanghai naho kuja kuraba yandi mahinguriro. Ni igihugu kimaze gutera imbere cyane. Shanghai ni igisagara twagumye twumva kuva tukiri bato, ariko cyateye imbere umwanya mutoyi. Twaragendeye ihinguriro novuga nyabwonko, aho bakora ubwonko bikoreye ikintu kigakora nk'umuntu. Ivyo twaravyiboneye, bishobora gukora mu magara y'abantu, bishobora gukora mu bintu bitandukanye. Turabona yuko bamaze gutera imbere kugira ngo baronke amashini ashobora kwikoresha agakora n'ivyo umuntu atoshobora. Twongera tuvuye ngaho turagendera n'ikindi kigo gikora rero gikorera muri bwa buhinga ngurukana bumenyi Huawei, isanzwe ikorera no ngaha mu Burundi. Aho naho twariboneye neza yuko nabo bafise ubuhinga buteye imbere. Uwo babona bari ngaha mu Burundi yo hava bigereranya, muga twasanze ari ikigo gikomeye cyane naco nyene. Turasubira turaja kuraba ikindi kigo gikora umuyaga ya maplake akoresha umuyaga nkuba w'izuba. Batwereka byose iyo biva, si bajya bavuga ngo je kubaho umuyaga nkuba, ahubwo nibo babikora bagashora ku isi yose kuva ku butare. Baratwereka ingene babikora kuva ku butare gushika bahejeje kuyikora bagashora. Turabona yuko ari ubuhinga buteye imbere. Ikintu gitangaje bariko barabikwereka byose, nta kintu na kimwe twabonye kirenze imyaka, usanga ari 20, 15, 10, bakakwereka ingene bari naho bageze. Nibaza yuko mu gutegura urwo rugendo bavuga bati abarundi ko batanguye kukanura, reka tubereke ko bishoboka. Rero nico catumye badushikana naho bavuga yuko ariho byose byavukiye. Ni mu kibanza ciratiro cerekana aho inama ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abakomuniste b'Abashinwa wavukiye. Ikoraniro rya mbere aho ryabereye n'ahantu habayabaye, bavuga ngo ni muri maternité y'uwo mugambwe w'abakomuniste, ariko vyerekana ko ivyiyumviro byose bituma bageze aho bageze naho vyahereye. Bakwereka ubworo bwabo koko, ahubwo uko batwetse bari munsi y'uko Burundi buri kure cyane, mugabo bari intumbero. Uravye naho hantu bagira iyo nama ya mbere, urabona yuko hari ahantu hatifashe, mugabo baragira urugamba kugira ngo bashobore kugira ubumwe n'amahoro n'urugamba rero rw'iterambere. Ico kibanza caraduhaye icigwa, kuko imisi yose umuntu yibuka havuye ntihashobora kubungabunga n'ivyo amaze kuronka. Rero baciye badutembereza batwereka ico gisagara ca Shanghai, bakatwereka ahantu hatamaze imyaka irenga 20. Bakubwira bati ngaha
mu myaka 20 iheze bakubwira ngo hako ngo ndonka inzu hajya ngo nofuma ndonka icari hajya hakurya y'uruzi hakurya no hakuno ku buryo rero bakwereka igicapo aho bavuye mu myaka idashika 20 bagacakwereka aho bageze no munsi ukabona yuko ari bitangaza. Navuga rero yuko twebwe twakuye icigwa gikomeye cyane twebwe tukiriko turiyubaka aho dukwiye kubona imbere tugagira urunani twese tukaraba iyo tuja tukahubaka kuko twarabonye yuko vyose birubakwa nta cizana. Murazi ko abashinwa ni mu bakozi ba mbere baratubwiye ariko baratubwira ingene bakora cyane mugabo bagacakubwira ko bakora cyane muri ico gisagara ca Shanghai mugabo akakubwira bati amahera bahembwa ntibobahajya ugasanga bakora cyane kugira ngo bagire ibintu berekana kuruta kuronka ibibajamwo. Hico twasanze ari cigwa gikomeye cyane baratwereka utuntu batubwira utuntu ukumva ko bariko barakwigisha kukwiye gukora cyane ukorera igihugu kuruta kurondera ibikujamwo. Nico twarabonye ko ari cigwa rero ubwo rugendo tukaba twarusozereye tubona yuko turose akunguko kuko tuje tuhungukiye ubucuti bukomeye mu bakora abakuru b'ibihugu bose tutari bwabonane duce tuboneraho kubonana. Rero mu guheraheza urugendo naruherahereje mu gihugu ca Ethiopia ahari haramutse haba inama yiga ingene urwaruka rufise ubumuga nagwo gwojamwo muri wa mugambi banshinze umugambi w'ugwaruka mu mahoro n'umutekano. Rero baransavye yuko nogenda kubaremesha muri iyo nama kuko murumva ko ari shasha hanyuma mukaba muzi yuko kandi guhera ejo Burundi bwatanguye kurongora inama y'amahoro n'umutekano mwishira hamwe y'ubumwe bwa Afrika. Murumva yuko rero nk'uyirongoye nkabasanzwe ari jewe ndi kizigenza mu mugambi w'amahoro ugwaruka amahoro n'umutekano birumvikana ko nategereza gucayo kugira ndemeshe ubwo gwaruka nongere ngire ico mbwiye ibi bihugu vya Afrika na cane vyasubiye gufata ya ntumbero mbi twaheruka mu myaka y'igihumbi n'amajana 1980 yo gutembagaza ubutegetsi. Ijya n'ingendo yasubije inyuma Afrika mushake murabe natwe mu Burundi murabe Burundi bwo mu 1987 no Burundi bw'uno munsi ntiturahashika kubera ibintu byo kugira umutima wo kwikunda ngo rikutembagaza ubutegetsi. Rero iyi ngendo iri kwiba muri Afrika ni ingendo iri kwidusubiza inyuma cyane kuko umubanyi ubonye agwaye umenye ko nawe ingwara ishobora gushikira. Nico gituma twashaka no gushikiriza ijambo ibihugu vya Afrika cyane ko tuhasanze usanga abantu bakiri bato ugira ngo abo batembagaza ubutegetsi sabatama usanga ari abantu bakiri bato. Nkaje rero nsanzwe ndimboneza mu mugambi w'ugwaruka amahoro n'umutekano ko nukugira ngo dushikirize ijambo abanyafrika bumve yuko ataho bishikana igihugu gutembagaza ubutegetsi wisubije inyuma wowe nyene kandi wewe nyene usigarura vyicuza. Ni mu vyumvire mu Burundi ritwe ba mbere twoba twarabiciyeko. Hanyuma rero ni impanuro isanzwe kugira ico tubivuzeko kuko murabona yuko abatembagaje ubutegetsi murumva bwa mbere n'abantu bagifise amaraso ashushe baba bakwiye ko tumviriza tukamenya ingorane bafise kugira ngo ntihagire ibibandanya twumve ko dushobora kuzitorera umuti. Hanyuma tukongera kugahanura yuko iyo bafatiye ibihano igihugu keshi abene gihugu nibo bahagwa kuko abo batembagaza ubutegetsi bo baba ari bake ndetse n'udusigaye duke baca twigungirako abene gihugu bakaba ari babererwa nabi. Nico gituma rero duca duhanura tuti dukomeza ahubwo ibiganiro kugira ngo turabe ingene abantu twosubira dusubiza ibintu mu buryo aho vyamaze kononekara aho bitarononekara naho abantu bumve yuko ataho bazibiye. Amatora muri Afrika aramaze gusasigwa indavu
ntivyumvikana ingene wo kwihuta uzi ko amatora azoba mu myaka 2 mu myaka 3 iza ushobora gushikira ivyo bintu ushaka ni wabuzi gukundwa rindira hako uhungabanya umutekano nawe wihungabanije igihe gishitse nawe ugende kwitoza hanyuma bagutore igikuru nuko demokrasi yamaze kwinjira niba bawe uvuga uti ndababaye ahubwo hanura kuko muri demokrasi guhanura birimwo hanyuma ubonye vyabananiye urindire amatora ageze uheze witoze nico cyane cyane twashimikiye ko muri iyo nama yabere muri Ethiopia ntitwavuze tuti twagize urugendo rurerure turarushe umuntu kwisi ategereza gukora gushika umunsi Imana yamubwiye ngo aje gutanga icegeranyo c'ivyo yamutumye ingene yabikoze nico gituma rero kizira kuruha nobo mbere muzoca munyumvira ingozi ejo nchanduka kirazira kuruha urakora gushika hageze none ntitwatumwe gukora nta muntu numwe yatumwe kwicara je nta hantu ndabona muri Bibiliya hoba haranditse ngo uricara urakora kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu ngo ku munsi ugirindwi uruhuke mugana wonyene inka yashaye Yesu yarabivuze ati yashaye urayishayura birembe gukora iciza ku munsi w'isabato cyane ivyemewe murumva yuko atana hamwe Yesu yaciye avuga ngo data arakora naje nguma nkora nawe nyene ntaruhuka urumva rero nuguma twese turi ku kivi kandi ega nivyo nivyigwa nyene twagiye turaronka vyo kuguma ku kivi hanyuma rero nkuko twari tumaze igihe kinini tutari ngaha ndazi yuko amakuru naho nyene yabaye menshi ariko uri nk'umuntu ubu niho nataye kuvyumva uri nk'umuntu uri hanze hari ibintu bimaramaje biramaramaje kuko kubona icambere abarundi bataramenya icari ico amatagisi n'amakori mbega amatagisi n'amakori bidatanzwe amashuri yokubakwa amabarabara yokubakwa imiyaga nkuba yoboneka mbega hoboneka n'umupolisi cyangwa umusoda amahera yova hehe bakoresha umwarimu yoboneka umuganga yoboneka abantu rero ntibarategera icarico amatagisi n'amakori bazi yuko umenga ni ibintu utanze hariho abantu babirya nivyo dufise kahise kabi aho abantu itunga ry'igihugu barigira gwabo mbere sigaye mbona yuko abantu bagwanira inda abonye bigiye mu ndiwe umenga arahejeje mugabo none iyo ndayo ntiyuzura nibahomora none nibahaga mugo umuntu w'umunoho ntiyigera haga apfuma bita mwarabibonye mu minsi heze duhinduye inoti z'ibihumbi 10 aho umuntu yakuye inoti agakuraho akabuate k'ibihumbi k'imiliyoni 10 kaboshe n'imigozi akakajana muhira kakagwifira kakabora no kuvuga ntavyakeneye n'isi hamwe ijambo rimwe isi haniyo yiba n'iki kitari bugikoresha abo bantu rero tubasavye bahage abantu batangure guhaga nico gituma abantu baratanga bakori kubera babona hari indongozi z'intahaga abantu ugasanga afise imiduga 5 ashaka kwa gatandatu wiki ugasanga afise inzu 5 10 mugakaguma ashaka kwinzu zose zibagwi wazozibamwe gute intahagara yo nimwe niza turaze twikosore amakora abantu bayatanga batinya uko babona ko hari indongozi mbi zo hava ziyarya mugaragara ndabaremesha none ko mukuru w'igihugu muvuga rumwe je n'ubwa mbere kwisi mbonye aho umukuru w'igihugu aharanira ubutungane abacamanza nabo bavuga ati dutegereza kurenganya bakagwana kera twumva umukuru w'igihugu ahubwo ari washaka ko abacamanza baza gukorera kuri we akabagura none ubu nibo basigaye bipfuza yere bagura umukuru w'igihugu ngo arenganye ivyo kwisi nta gihugu nari bwabibonerwa kubera iki inda ndende ngo biturire ntibazabeshe ngo imishahara ubu nabibonye ni inda ndende n'ubwa mbere mbonyaho umukuru w'igihugu avuga ati abene gihugu turondera neza yabo indongozi bakorana nabo bati ahubwo tubice ahubwo tubarye tubakokore tubanyunyuze naye ntibirwa bakavura ibintu vyabaye ukuri niko tukumenya kuko Burundi bijya muvuga bugwaye hose wowe uravuga ngo uvuye aha ugasanga hari abari baraguhishije nimwiyumvire umuntu kugenda ibibanza byo mu isoko so mudandaza agenda agafata ikibanza narera bafashe bingahe
arafasha ibibanza kuko abifitiye uburenganzira bwo kubifata agaca agenda ivyo bibanza agaca bikotesha ku mudandaza umva wese umudandaza aciye urumva uwo mudandaza nova atanga amakori habiri atanga ikori ryo kuja mu kiya cy'igihugu kugira tubake amashuri y'amabarabara vya bitaro akongera agacarondera ikori naho aha wa wundi nawe murumva ko kamaramaza none iryo kori azorikura he nuvuga carikura muri babaguzi tugaca tuvuga ngo ibintu vyarazimvye naho uwo mudandaza ariko arondera ikori aho umuntu yivye vya leta ni kori aha igihugu kugira ngo kimukorere ivyo yifuza murumva yuko ari ngorane uwo muntu nyene akaba ari wacaje kugira wa mudandaza kugumuka none burya abadandaza bagumutse uwo muntu yabayungutse nico gituma abo bantu hagahera iminsi 3 batarasubiza ivyo bibanza turasiganwa none ntibagiragira imigumuko mu gihugu aribo babikoze reka nanje rero turabe ko banesha nakamara amazi kandi harimo indongozi aha mu bibanza hajya mu gisagara hagati umuntu aragenda agafata inzu ya naka akayikota kuzoriha imiliyoni nka 5 mu kwezi agaca agenda agacarondera abadandaza bagaca baza umwe wese agaca ugasanga ni nk'ibibanza 10 umwe wese atanga imiliyoni nk'indwi ku kwezi ibibanza ari 5 imiliyoni 35 wa wundi amurishe indwi uwo muntu si wenye n'inzu ntiyagowa yubaka abadandaza bakagira kuriha umwenye n'inzu bagaca bariha n'uwo muntu hajya mu gisagara biriyo hari haho maze kumva hari haho numvise umuntu aronka atanga kwa nyene inzu imiliyoni 5 mugabo akanduza mu badandaza imiliyoni 25 ivyo ntirushobora kubibandanya uko nivyo bituma ibintu bizimba tukarondera ngo biri hehe aho hose uri haninde umwene gihugu abantu rero bapangishije amazu adacurizwamwe n'abadandaza nabo bavyumve nibakorana ubunyene n'abadandaza abantu bitambikamwo barya badakoze tubirukana batuviremo ko nibo ariko batoba igihugu bariko baragitoba umudandaza wese ahantu acururiza ubu habayiwe ntibasubire kuvuga amajambo menshi niyemera akagumaho umuntu aho hantu atari gwiwe ubu namenye ko kibanza ari gwiwe bace bamwandika na karanga muntu yiwe bamenye yuko ari we afitaniye imigenderanire n'uburongozi bw'igihugu ntafitaniye ubugenderanire n'umuntu yagiye kwibivya igihugu ivyo ntaho bitaniye n'abandi biha ama parcelle agacaca kuyigurisha ku mwene gihugu nyene yarayifitiye uburenganzira ngo nuko mu vya leta nivyo kwibwa abo bantu tubahagurukire ko je navuye hasi none kuko imwe bw'abene gihugu mutashigikira tubadome ku rutoki tubahare twari bazotunesha abo bantu bari kurushi ntibashika n'ijana ndababwire ntibashika ijana abene gihugu twese tuva hasi umwe wese akavuga ati nguyu tumukuramwo tumushira ku ruhande ega tufuma tuja kubabika mu mpimba batuviremo igihugu gitera imbere iyumvire kurondera umugumuko uriko ukoresha amahera wiyivye igihugu wivye abene gihugu ugashiza kubabwira ngo ni mugumuke murakenya kandi ari we wabivye wenyene none n'umukuru w'igihugu yabivye ubu rero tugiye tuve hasi ane sivyo none ntibamaze kwica igihugu ntibagumuye abantu umuntu we w'indongozi nzosanga arimwe mu bafise ibanza mu masoko abimenye abarabimenye ubunyene none sibo bariko baragumura abantu ejo hirya yejo bariko baragumura abantu hirya yejo reka rero natwe turabe nta kigongwe kihari kuko nawe yagiye atera umudugararo mu gihugu nta kigongwe kihari niyo aba yumva ko afise ingufu zo gutembagaza igihugu ubunyene nazi abajeje intwaro ndazi gituma mutabikora mere de la ville abasitanteri mwese ivyo bintu ngasanga mutarabiheza namwe muzaba murimo igituma mutabikora nuko bajya nyene bahibiturire mwebwe ndazi yuko mu minsi yahera twararondeye
kugira ngo abadandaza bose bagire ibanza mu isoko baharuye neza cyarasa kubera iki abajejwe intwaro nabo bari muri babaryi niba batarabaryi ubunyene niba bimpereze sanga umudandaza wese afitanye imigenderanire na leta adafitanye imigenderanire n'indongozi nimwe erega n'urugamba rw'ubutunzi n'urugamba utarugwanye rwo rurakugwanya none indishonje irafise amatwi aharaye inzara hazinduka inzigo none baje ngaho bakamvura bene gihugu ndiko ndarorerane twase barundi bazonsinda mu bana banje nta kundi none sindi se barundi muga mwumve ko ari ibara kubona indongozi zishobora gukora ibintu nk'ivyo nibara mu minsi heze mwarabonye ngiye gutanguza ishigwa mu ngiro ry'imanza ikarusi nabonye ibara naho ubu buca nsubirayo nje kuraba ko bashize mu ngiro abo nasanze bararenganije abacamanza bimenye gende umunyamategeko hariho ingingo mu gitabo mpanavyaha rihana umucamanza yase guca urubanza umucamanza yase guca urubanza arahanwa n'igitabo mpanavyaha kwanka guca urubanza nico kimwe no kuruca nturushire mu ngiro reka rero ntangure kuburana ngira ndondera bavoka tuburane nta kundi tuburane deni de justice kirahanwa hanyuma bose tuburane kuko nasanze bashaka kwica Burundi abene gihugu bame batuntuye ntibikunda ko dushaka kwemera ko abene gihugu bama batuntuye ntibikunda bateza ukira ko turi kumwereka nta ngorane ingorane yahoriba iyo umukuru w'igihugu atari kumwe n'abene gihugu muga abene gihugu turi kumwe abantu bari kurushi gutya ntibashobora kutwononera rero mu bijanye n'ubutunzi twese tuve hasi abene gihugu bose bave hasi dufashanye hari habumvise ngo umukuru w'igihugu ngo agiye kuvyikurikiranira umenga baciye bicara bose umukuru w'igihugu afise amaso angahe afise amaguru angahe afise ubwonko bungahe nagira ngo mwumvise umukuru w'igihugu avuye hasi mwese buca muva hasi kugwiza gatanu kugira mu muruhurire mumwereke muti caha giruku none bacavuga ngo umukuru w'igihugu arabibona reka twiryamire twese umukuru w'igihugu n'umuntu nkamwe umukuru w'igihugu arongoye ihanga mwebwe nyene tuvuze tuti turavuye hasi umukuru w'igihugu avuze ati turabifashe mu ntoki nabene gihugu baba bifashe mu ntoki reka gutinya narumvise bagira iterabwoba kandi muze mu ndondere bagira abantu bagize iterabwoba umenga bambwiye ko hari abamaze gufatwa nibaza ko babacirira urubanza kibiriraho abantu bagira iterabwoba mu bibazo by'ubutunzi n'ubutungane baragira iterabwoba natwe tugira irindi turabe ingene bizogenda itegerezwa igihugu cy'u Burundi cyari caramenyereye uburongozi umenga barareremba none ubwicaye bwabaye mu Burundi bwari kuba iyo tugira indongozi ntivyari gukunda muga kuberi ako kamenyero kabi kabaye kuva ku gikoroni gushika ubu tuguma dushaka gukurikira ivyo nyene ndasavye abarundi rero tuve hasi tugwanire urugamba rw'ubutunzi n'ubutungane hanyuma abajejwe umutekano muri kanure ahari ujejwe umutekano nta muntu numwe yonona uwo yigirisha ngo jewe ngo ndagahambaye ujejwe umutekano kwizina ry'abene gihugu murabona inkofero bambaye ziri kwigidodo cy'igihugu kwizina ry'abene gihugu turamushira hasi ntakazosi nta numwe ashobora kwigira igihanganje muri iki gihugu ariko ku butunzi n'ubutungane niyo ngwano dusigaranye amahoro turayafise emwe tugerageze ubwo rugamba nago turutsinde kandi ntidushike kubonana tutararuheza ico no basaba umwe wese ahari ntidushike itariki imwe yo kwa mbere tukibona abo bantu batudogoya none abantu bari kurushi je ndazi ko badashika ijana reka duhigane tariko tutazotorana duhigane tariko tutazotorana naho ho bari muri mwebwe ni muri ndongozi none ngo ndabatumye muhara muvuga ngo azohatambikiza hose ngo kwari je no murabiye ngo sinzomurabira rero nzoca nica haraho nzogutuma ukamugambararira ugasanga ndarose uwundi ntumagamburuka ntavyuzi hari igenzo tubugamburuka ndavuga genda undabire hajya ugaca wigire ngo ntaco mbonye hari wigeze kubitugira mwiperereza genda murabe ntari mu mpimbo namutumye genda urabe hari ahantu bagira bacishe mu binywabi ibintu bivuye hanze aragenda bacu barumvikana
ndamubajije nti bya bindi gute ngo ntaco nabonye ngo bwa bundi ngo ntibaje sawa none si ndondera nanje ubundi acaja guperereza twabitoye mu nziwe nari ntari mu mpimba yungutse iki nagenda kubwira naho uzongambararira hariho ubundi azogamburuka abarundi turi miliyoni 12 abo bagambarara ntibashika n'umuriyoni none bazotunanira gute tuzoca dutuma bagamburuka hanyuma tuvyikorera umutima w'ubucangero muri iki gihugu cy'u Burundi tuwukureho dukore igihugu cyacu tucubake n'abandi barabakene barakuze na twebwe ntituzoreka gukura nimwamuzi ko muzokuzwa n'ivyagusa mushake muwe murasezera isi uko n'Imana ntizovyemera ubuzokuzwa n'ivyo yivye akazokuzwa n'ingene akamvuye abandi bene gihugu amenye ko atamugisha urimwo kandi atamugisha rero Imana izomugamagaza dusenge gusa Imana niyo twaye ikibazo ca mbere naho uzokwinyegeza nta cyakorewe mu kinyegero kitazoja ahabona none ivyo byo tubitoye twari tubizi tugiye kubitora bagira baza n'umugumuko mu gihugu abo rero bagira bawuzana ngira ngo abajeje intwaro umushikiranganje intwaro hagati ndamubona fata si Bujumbura gusa intara zose ahantu hari abakomisiyoneri ko tubonye arabagizi ba nabi reka rero bakora ikibi rero barahabona duheze turabe ingene bigenda Imana ibahezagire wese